mbere biraboneka cyane mubize no hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi mbere muze murabe niyo hagize kimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Mwaramutse mu ijambo Neva yavuze aguma agaruka ngo ibintu bita ngo abakoroni tukivuga kandi ko na mu Barundi abantu benshi abarundi imbonera kure tuza wumva ngo abakoroni ngo abazungu bo reka ndabereke ko mu bisanzwe ikibazo abarundi bafise ari icy'abarundi atari icy'abakoroni. System idahindutse ntacyo bimaze kuko ntivyumvikana ko batubwira ko hari amatone y'ubutare yashowe tukaba dushika kuri uyu munota tukimeze nkuko twari tumeze mbere yuko bayashora ayo amatone y'izahabu tukabandanya tubura igitoro. Iryambute yaje mbona mu gisagara ijya miduga inywa amazi igitoro ninde yakitwimye ko je mu gisagara cya Bujumbura mbona mbute yaje ijya miduga inywa amazi twacimwe n'uwategezwa kukiduha ntimurinda kuronderera kure twacimwe n'uwategezwa kukiduha kandi ataca none ni leta ni yatwimye igitoro ndabwiye ko nta kindi gihugu kw'isi kiragira ikintu ingorane nk'iyo atari Burundi kubera systeme. Duhere muri histoire, okay? Je mumbwire imyaka Uburundi bwabuze abantu benshi, mumbwire haryari. Hari mu myaka après l'indépendance. Umbwire umwaka w'abakoroni usuje kumbure umuntu ashobora kuronka ibitigiri vy'abantu bapfuye bariko baragwana n'abadagi binjira. Ariko inyuma kuntu hari kibigi cyose umbwire ahantu hapfuye abantu amase ku bwinshi abantu bagiye gupfa ariko tugiye kuronka independence no kuvuga abarundi nito twiyicanira 72 turicana 88 turicana 93 turicana kuva 94 kuduga hejuru tuguma twicana nta mukoroni yaje kwica abantu muri iyo myaka yose ndiko ndavuga nta mukoroni yarasaguye abantu hirya no hino nta mukoroni barigira bafatana umupanga muri kajya karere kiwacu canyi inkoho manu hora uzenabo kukirirwa na kabiri niruka zewe nabowe ino musi dusaka amahoro niba navuga uti baradutumye eske bagutumye ugaca ukora ikintu wumva umuntu w'umubi ari uyuhe wumva umuntu w'imukeha bwenge ari uwuhe ndaguha karorero wewe ufise umuntu muvukana afise umugore n'abana ndaje ndakubwiye nti hewe genda unyicire ujya bukuru dufate ko ari butoyi genda unyicire bukuru uce n'umugore w'usiga umubatse n'abana w'usiga waciye amaboko nzoguha amafaranga ico nokwemera cyose wewe ugaca ugenda ukamwica wumva je nagutumye arije muntu w'ikibura bwenge w'inkozi y'ikibi canke bo bagiye kwica uwo muvukana bwite niwe w'imbura bwenge wumva oja imbere y'intahe ukavuga uti bo jewe ni munyihoze semera niwe yantumye ikosa ryakoze semerera yatabasemera sinari kumwica wumva abantu bavuga ati uyu muntu agwaye mu mutwe so iyo ravuze ngo nabazungu batuma mutemana ico giumenga twege nta ndo turabakeye bwenge eske ari umuntu murumva umwami wo muri Congo wo muri Nigeria wo mu Buganda wo muri South Africa yafashe izahabu akagenda ubona ko dufite na nyinshi muri Afrika akagenda akabwira babirigi bafite abawara n'abaframa ngo ni mutemane ndabaha amafaranga ndabaha izahabu ntibishoboka. So ivi biva ngo abakoroni ni ikintu abantu b'inkozi z'ikibizo muri Afrika bafashe cyo kwanka responsabilité ko ari twe twicana ko ari twe tugiriranira nabi. Batu baba baza ngahanye kudusaba ngo tubahereza ibiye none jewe nari namaze kumubwira ngahanye na 5 ndaguhereza jeje nkorera igihumbi kumutaka wose ngumagorera igihumbi mugabo eraba ngo kubera twamimye
ico kiyeri nico gituma yankubise unye. Uyo mupolisi muramuzi? Akorera hajya kuri zone Rohero. Kila minsi yose niko kazi kiwe. Mana yanje yabategwe bari bo hasi. Guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaha umuntu ngo nuko atifise ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'u Burundi bushasha. Icya kabiri, none se ko iyo mbona muri Afrika bishushe baba bakuru babatoyi bose bajya mu bakoroni ebuje iyo hageze guhunga abantu bose bajya mu bakoroni, hari n'abantu b'abantuze baba diaspora mvuga ngo n'abakoroni kandi babarimwo, nk'umuntu ari muri Australia, ari muri New Zealand, ari muri Canada, ari muri USA, ari muri Europe, akavuga ngo abakoroni wumva bifise sense. Wewe ufise nk'ahantu wanka nk'ahantu wuzuye intambwe canke imbwebwe canke iki ukagenda kuzibamo ukaguma uzituka, kandi hari ahantu zitari muri Afrika, hari ibihugu bitarimwo umuzungu numwe kugutoja kuba muri ivyo bihugu, ivyo bishoboka bite? Nta sanse bifise. Abo bategetsi nabo nyene wobambariza abana babo biga hehe? Nta numwe yiga muri Afrika, not one. Ubishoboka gute ngutuke abakoroni nyumurungiki abana bawe kuja kwigayo? Wumva ivyo ntibifise sanse. Bishobora gute ngo wanka abakoroni mu nyuma ucuruge kayo ambassadeur aje kuwayo? Wumva bifise sanse. Nariko ndaraba ntuzeye ambassadeur w'u Burundi na ambassadeur wo mu Rwanda bamera nk'abaterana amajambo pas directement kwera muri on bari contrôler imbere y'abakoroni cyambo canyu. Si ce n'est qu'une tentative d'ingérence politique à motivation géopolitique qui menace la souveraineté du Burundi depuis les insurrections et le coup d'État avorté, téléguidés de l'extérieur et notamment par leur allié, le Rwanda. Unsubstantiated allegations on Rwanda by l'ambassadeur Nkeragibirirwe should be dismissed. Burundi must focus its efforts on improving its human rights situation rather than scapegoating a neighboring country. Turiridikire turi imbere y'abakoroni turiko twagirazanya ibintu nk'abana bari mu ishuri bariko baregana imbere ya mwarimu, nyuma mushitse mu gihugu iwanyu ngo abakoroni kandi uvuyeyo ufite kunsigura ngo abakoroni kavuye kubasaba. Aho mu Burundi haseze hari UNICEF zirahari, American USAID irahari, abakoroni bose gitezide zirahari, Norwegian Aid irahari. Ivyo bintu byo kuvuga ngo abakoroni kandi mu bana muri ko murasega, ivyo bintu bifise sense? Nta sense na gatoyi bifise. Et puis reka tuje muri South Africa. South Africa kutuko turavuga harimwo ubwoko bw'abazungu n'ubwoko bw'abirabure among other races, hagati y'andi moko. No kubaza hari umuzungu murumva ishe umwirabure w'umunyafrika muri imyaka 20 irangiye, bona kuvuga ko mbere 39 kuva mvuyo haize imyaka 16 ndi 26 nta muzungu umwe nigeze numva ngo yari yugwara umwirabure wundi wo muri Afrika. Mugazi abirabure maze kwicwa n'abirabure bene wabo, wumva abakoroni n'abahe bakoroni bande? Ugiye no ku madeba yo kuvuga ku maradi usanga abirabure bavuga ati ababirabure bene wacu nibagende baragafa bafe nabi. Mugazi uvuga ati ni mubareke si bateye ikibazo muri South Africa izo rezo kiza muri South Africa niko giterwa n'abirabure, ko giterwa n'abirabure baho pa n'abirabure banyambukira abirabure bataje kujera igihugu. Mugabo ngume ku gikoroni abantu muri South Africa mumbwire hari umuzungu ari karabirukako. Since 2007, almost 20 years. Oh, you are part of us now. You are no longer a chamber. But I live in Cape Town, so I'm not. Abantu Cape Town ni wo mujyi w'abazungu benshi. Muri Cape Town hari umuzungu ariko arakwirukako. Cape Town nyene cyo kuba n'indi bisagara usanga ari ubuce bw'abazungu n'ubwo bw'abirabura. Uwo guhitisha mo kuja kwa mu birabure biwanyu Iranga, Gugure, Tunyanga, Mandalay, Sepa. Uwo hitamwo n'uwo guhitamo kuja kwa mu mazungu Tokaye, Fishhook, Sepa, hari Stellenbosch. Uwo hitamo kuja kuba hehe? Sandute mu bazungu ko no hari security, no hari safety. Nta muzungu akujya ugwara, abirabure b'abanyene bakujya ugwara. Ibintu by'ubwa bakoroni mu bivana hehe? Ngaruke mu Burundi. Mu Burundi ibibazo bihanze Burundi biribonekeza.
duhere ku bibazo by'umutekano genda bikunda n'agatekazi na muntu ibintu byo gupfungwa. Eske bajya abantu bariko baburira mu busho n'umuzungu yabafunze koko? Encore twibukanye ko harimo abantu bafunzwe batatiza gufungwa kubera atacaha bakoze cyangwa bakoze ivyaha mugabo bitagomba gufungwa cyangwa bakoze ivyaha hanyuma barahanwa igihano barakirangiza cyangwa bejijwe na sentare mugabo bakagwa mu gasho benshi cyane n'abandi bagomba ko baraburana icyo mugabo batamugasho bakigira bayasabira bure bene wanyu bariko barabikora. Aho iby'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi bwe birashe twise akagwi k'abagangsteri badakogwako aho bafata bakivye igihugu n'ugize ngo avuge igihano bamuha baramufunga. Mu Burundi urumva ngo umuntu yapfuye hirya no hino, abo bantu koko hariho umuntu w'umuzungu ariko aracengetera mu Burundi kwica abarundi. Iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene ahantu kubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe none nakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye umukoroni bo Uburundi tufite ikibazo cyo kutaharura amabarabara ca entretien en général. Est-ce que wa muntu baha amafaranga y'ukubaka akazu y'ubukwavu agaca yajya ujya muntu yari muzungu umwe neva aruka gucira amatemukanwa ujya muntu yari muzungu murambarira cengira amarinete nje nakibona neza. Urugomero rwa Mpanda rwari rwaronse amafaranga avuye mu bazungu avuye mu bakoroni ba neva barajya. Est-ce que neva n'umukoroni? Neva n'umukoroni. Ijya ndege y'u Burundi yariwe nibo bayishoreye mu bazungu mu bakoroni. Eske ijya ndege Spaniard nibo baje mu Burundi barayitwiba bayuriza Air Rwanda bayijana muri siga ndage iyo ziyindi ndege. Ijya n'abazungu n'abarundi bayijana bati akira mu bakoroni mwe ni muyibike ngaha mutuze turaronka ingene twiba amafaranga. None uvuga ngo n'abakoroni iyo kawa mutanga bakanka kubariha. Hari umunsi murasanga umukorori ariko arapima kawa ku munzane. Ivyo bigori vya anagesa. Hari umunsi murabona mu bigori umuzungu mukaza komisho ntiyabaha amafaranga. Ubwo butare igihe neva tubona abukorenya amakamya bujana. Hari umuzungu mwabonyemwo mu badereva muri cortege. Hari umuzungu mu mukoroni mwize mubanamwe. Sineva nyene umukoroni yabiherekeje. Iyo imbonerakure zikubise umuntu, iyo police ikubise umuntu, iyo SNL inyuruje umuntu, hari umukoroni mubona iruhande ariko avuga ati faturiya. Iyo mu mibano banaka basherikanye bakarogana burya burozi koko mu buja kuburangura muri Belgique, mu burangura mu Butaliyana, mu burangura mu Budagi, mu burangura muri Canada, mu burangura mu koroni canke babarungika ku buntu kugira mu marane. Come on. So ivyo bintu vyo kutemera responsibility y'abanware birateye isoni cyane. Ivo ko abanware twemera ko dufite ikibazo kujya ngo uja gukira ingwara arayirata. Ivyo ngo bakorona hagira igihe kujya ijambo riba mu kanwa rikabaca urucika urukonda. Un président de la République afite responsabilité yo gukigwaye nk'u Burundi akagera akamara idiscours akasheva corona inshuro 30 ziharuye. C'est trop ridicule. Omenga turi abantu babakeha bwenge tudashobora kuba responsible cyo kuba responsable kuko deje ubu natukishije Afrika. Uvuze ko Afrika turi amapiyo ushobora guturuna gutya kwera umuzungu twe ntabwo dufise ngo azungu turesiste izo temptation cyangwa izo nguvu zabo. Twe no turi bihwibiri. Nagwajya analogy umuntu ashaka kubwira ngo ngishira bo muvukano kabica uvuga ngo n'umukono yabintumye nubwo bajya bavuga ngo n'abazungu batumye bibaye cyangwa bibiriya. No, ikibazo kiri mu birabure abanegere biwacu ntitufite ikibazo. Okay, mbere wanashaka nakoze n'indi video uturungika ahantu muri Melbourne genda muri Melbourne ugende hehe usanga birabure ariko baratemana entre eux ahubwo n'umukono baravye iruhande bakamuhitanisha. Mugabo nta mukono usanga ari other way around karagenda ahantu hari birabure abatemagura. Bashobora barikoze muri square mugabo barabasivilize iyo rezo barayidomenye iyo ntuze barayidomenye ariko no muri square subiye inyuma batudomenye kubera iki kubera baturusha inguvu. C'est ce que je dirais.
ko cyari gihe hatari bwaboneke aya ma instance yo guhwanya abantu za OUN n'ibiki uzi ko bimwe bitahagaze intambara ku isi mugabo no kugira abadukolonize nuko tutari dufise ingoho twari dugikoresha umuheto bara digress reka ngomba kuri histoire y'ino munsi ibintu biri kuba mu Burundi n'abarundi babikora n'ubukozi bw'ikibwa barundi fokero on accepte ça ni ububegito ni incompetence y'abadere il faut accepter ça abakoloni boza mu nyuma mu kurangiza jewe burya mpora nimvira cyane iyumvire imagine ufashe uburundi okay reka rero ufata uburundi dufate Afrika kubera itarimo abakoloni Afrika n'abakoloni barimo ugafata abazungu bose ukabadimbika mu mazi donc ibihugu byose by'abazungu ukutubizi byose bikanyika cyangwa umuzungu wese akazi kiza nka kimwe cyaza kurimo Musa muri Egypte kigahitana abantu umuntu wese afise ibara ryera ikamukuraho agasiga birabure gusa ku isi yose ba paradizo ansami nyishura weza ko isi yoca iba iparadizo uwovanaho abakoloni bose inyishu murayizi mugira umunsi mwiza mumbwire neva ahagarike gutuka abakoloni ntacyo bapfa ikibazo ni cy'abarundi okay bye bye